ibidukikije bifise ububasha bwo kutubwira ububasha bw'Imana n'ubushobozi bwayo, ariko ijwi n'ururimi ivyo vyaremwe bindi bikoresha ntidushobora kugumva igihe tudafitanye imigenderanire myiza navyo. Nico gituma hari umugisha uzanwa nuko dufitanye imigenderanire myiza n'ibidukikije, nuko dufitanye imigenderanire myiza n'ibindi Imana yaremye. Uwo mugisha nuwo kumenya ubushobozi bw'Imana, Imana ikavugana natwe ikatugirira neza. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nagira mfate kano kanya kugira ngo ndabifurize umunsi mukuru mwiza wo kuvuka kwa Yesu, aho muhimbaze mu mitima yanyu mufise umunezero. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana riza kudufasha, riboneka mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igimba c'icenda, umurongo wa 6 n'umurongo w'indwi. Ndasoma ayo majambo aravuga ngo: kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku nganji y'umwami Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye ubu gushitsa ibihe vyose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Ukuvuka k'umwami Yesu ni igihe abantu banezerwa, mbere benshi bakagira umunsi mukuru. Ariko dusubiye inyuma mu ijambo ry'Imana, Imana muri Kristo Yesu no muri mpwemu yera yaremye ijuru n'isi bitunganye. Ivyo turabibona mu gitabo c'Itanguriro, igihimba ca mbere n'igihimba ca kabiri. Ariko kandi inyuma yaho haciye igihe icaha caje mw'isi conona urutonde rw'ibintu Imana yari yaremye, nk'uko tubisoma mu Itanguriro mu gihimba ca 3. Kuva ico gihe kugeza ubu Imana ibandanya gukora kugira ngo isubize ku rutonde ivyo yaremye vyongere kumera neza nk'uko yari yabiremye, kuko ikibirema yari ifise intumbero yuko bishobora gukora ico yabiremeye ari uko biri ku rutonde rwiza. Mu ijambo ry'Imana mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 21 umurongo wa 1 n'uwa 2 tubona ko Imana ku iherezo izoshira ibintu vyose ku rutonde ikiyuzuza navyo. Igihe Yesu yavuka habaye ibintu bikomeye cyane. Ivyo bintu bikomeye vyari bihari muri ico gihe. Icambere nuko hari haciye imyaka 450 hari agacerere. Imana ntiyavugana n'abantu ibicishije mu bavugishwa n'Imana. Ariko kandi abantu bari bihebuye, bababaye, bari mu maganya, batazi ico bafata n'ico bareka, bitewe n'indwaro mbi y'agacinyizo y'Abaroma, biyumvira ikintu kizobavana kw'iyo ndwaro ico arico. Muri ico gihe abantu bariko bibaza ico bari bukore. Iyo abantu bihebuye, iyo abantu bafise ibibagoye bababaye, rimwe na rimwe haraho bageragezwa gukora ibintu bitari vyo, biyumvira ko bariko batora umuti w'ibibazo bafise. Icambere kenshi abantu bihutira gukora nuko bihutira gusenga ibigirwamana, kuko ico gihe ivyizigiro vyabo bitangura kuva ku Mana, bagatangura kwiyumvira yuko Imana yabibagiye kubera ko basenga ntiyishure nk'uko bashaka. Maze iyo bavuye ku Mana batangura gusenga ibigirwamana. Hano mu gihugu cacu bamwe barasenga kiranga, abandi barasenga izuba, abandi barasenga ukwezi. Hari n'abasenga ibindi bigirwamana nk'amafaranga, ubutunzi n'ibindi, kugira ngo bibibagize izo ngorane barimwo. Igihe cyose rero abantu bavuye ku Mana hakunda kuba ikibazo gikomeye, nuko haca haza ibindi vyaha vyinshi mu bugingo bwabo bituma barushirizaho kuja kure y'Imana. Bamwe baca baja mu biboreza,
kugira ngo nibanywa bamaze kuboregwa batangure kwibagira izo ngorane bari barimwo maze bumve ko baruhutse. Ariko ikibabaje nuko iyo bamaze kuzinywa bakaboregwa zibavuye ko bongera kuruhukira hahandi. Hari n'abafata ibiyeyuramutwe bagatangura kuja muri ivyo biyeyuramutwe maze bikabazanira n'ingaruka mbi z'uko bamara akanya bagahinduka abaja bavyo. Si ivyo gusa, abandi barinezereza mu bitari bike nk'ubusambanyi kugira ngo banezereze imibiri yabo bibafashe kwibagira ingorane barimwo, ariko ivyo navyo ntaho bibazanira umuti, kuko aho kubazanira umuti birushirizaho kubahindira kure y'Imana, maze aho gukira no kuva muri za ngorane barimwo bakarushirizaho gose kuba mu maganya akomeye cyane. Ukuvuka kwa Yesu ni igihe ciza cyane, igihe abavukana, inshuti n'abagenzi baje hamwe bakanezerwa, mbere abenshi barahana n'ingabire. Ariko kandi abantu bizera Imana abakristo baraja mu rusengero bagahimbaza Imana, maze muri uko guhimbaza Imana bigatuma bashima Imana ivyo yabakoreye, kandi bashimira Imana ko yarungitse Yesu kugira ngo aze gupfa mu kibanza cabo. Muri kano kanya rero nagomba nifurize abariko baratwumviriza mwese umunsi mukuru mwiza wa Noel, kugira ngo mu guhimbaza kwanyu muhimbaza Imana, imitima yanyu iri ku Mana kandi iri kuyizigira no kumenya ko Imana itwitwaririse kandi yiteguye kutugirira neza. Muri ano majambo hari ibintu bishika kuri 4 ngomba kuvugako. Icambere, gukora ivyaha inyanduruko yo kononekara kw'imigenderanire. Gukora ivyaha inyanduruko yo kononekara kw'imigenderanire. Nguko namaze kubivuga, Imana ikirema ijuru n'isi, ikarema n'abantu n'ibiri ku isi vyose, yabiremye bitunganye, biri ku rutonde rwiza, bimeze neza. Ariko icaha kimaze kuza catumye imigenderanire yononekara. Ubwa mbere Adamu na Eva bamaze gukora icaha, imigenderanire ya mbere yononekaye yari imigenderanire bari bafitaniye n'Imana, nguko tubibona mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 3 umurongo n'uw'umunani. Ndasoma ayo majambo. Mu murongo w'umunani haravuga ngo, bumva ijwi ry'Uhoraho agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Bakoze icaha baja kwinyegeza. Kubera iki? Kuko bumvise ko igihe cyose Imana yakunda kubagendera ikazi ikavugana nabo, bumvise rero Imana ije mu itongo baja kwinyegeza, kuko imigenderanire bari bafitaniye n'Imana yononekaye. Igihe cyose dukora icaha, imigenderanire dufitaniye n'Imana irononekara. Imana yaremye umuntu imukunda, yaremye Adamu na Eva ibakunda, yaturemye natwe dukunda. Igomba ko tugiriranira imigenderanire myiza nayo, kugira ngo impamvu n'intumbero yatumye turema ishobore gushika neza. Iyo dukoze icaha rero, iyo migenderanire irononekara, bigatuma tudasubira kuba kumwe n'Imana, kandi ivy'Imana yadutegekanirije kuyikorera biratunanira, kuko ni muri we turonka inkomezi, ni muri we turonka ubwenge, ni muri we turonka gutahura bw'ingene dukwiye gukora ivyo yadutegekanirije. Ariko kandi iyo dukoze ivyaha, imigenderanire yacu na twebwe ubwacu irononekara. Umuntu Imana yamuremye ngo agiriranire imigenderanire myiza nawe nyene ubwiwe. Iyo dufise imigenderanire myiza na twebwe ubwacu, biduha inkomezi zo gukora neza ibikorwa Imana yaturemeye. Mu murongo w'indwi muri ca gihimba ca 3 c'Itanguriro habaye ibintu bikomeye. Havuga ngo amaso yabo bombi arihweza, bamenya ko bagenda gusa, bafatanganya ibibabi vy'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Bamaze gukora icaha,
ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubwa mbere bari bambaye ubwiza bw'Imana. Igihe biravye bararaba bakabona ko ubwiza bw'Imana buri kuri bo, ariko kino gihe ngo babona ko bari gusa. Muri uko kubona ko bari gusa habaye ikibazo, batangura kurondera uducocegwa ngo bakingire ubwambure bwabo. Ivyo vyatumye ivyiyumviro vyabo bija mu ruhagarara, maze igikorwa Imana yari yarabateguriye gukora nticashobora kugenda neza kuko batari mu migenderanire myiza nabo ubwabo. Iyo dutakaje imigenderanire myiza na twebwe ubwacu, bituma tudashobora gukora neza ivy'Imana yatugeneye. Ariko kandi habaye ikindi kintu gikomeye, icaha catumye imigenderanire iri hagati yabo Adamu na Eva yononekara. Usomye mu ijambo ry'Imana mu gihimba ca kabiri mu murongo wa 23 n'uwa 24 harano majambo avuga ngo, maze uwo muntu aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanje n'umubiri wo mu mubiri wanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umugabo azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe utakivana, bakaba umubiri umwe. Kino gihe Imana imaze gusinziriza Adamu, ikamukuramwo igufa ryo mu rubavu, ikarikoramwo umugore, ikamumuzanira. Adamu yaciye avugishwa, avuga no majambo akomeye ngo, iri ni igufa ryo mu magufa yanje n'umubiri wo mu mubiri wanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Iki gihe imigenderanire hagati ya Adamu na Eva yari imeze neza, bari banezerewe, bari bamerewe neza. Ariko bamaze gukora icaha, imigenderanire yari hagati yabo yaratosekaye. Dusomye mu murongo wa 11 kugeza mu murongo wa 13 mu gihimba ca gatatu, harano majambo avuga gutya. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko uri gusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kurya ko? Uwo mugabo aramwishura ati, umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvyamwa vya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati, mbega ivyo wakoze nibiki? Uwo mugore aramwishura ati, inzoka yampenze ndabirya. Ca gihe bamaze kuja kwinyegeza, Imana yaje mwitongo, maze bari iyo binyegeje, Imana irahamagara iti, Adamu uri hehe? Adamu ati, numvise ijwi ryawe mwitongo kuko ndi gusa ndinyegeza. Imana yamubaje ikibazo gitomoye, casaba inyishu ego canke oya. Mbega wariye kuri ca giti nakubujije? Inyishu yari ego kuko yariye kuri ico giti. Mugabo kino gihe yavuze ngo, wa mugore wampa niwe yampaye kuvyamye kuri ca giti ndabirya. Nukuvuga aho yari kavuye iki? Yari kabwira Imana ati, nimba hari kosa nakoze nawe urifisemwo uruhara kuko umugore niwe wamumpaye. Nukuvuga ngo imigenderanire hagati y'Imana n'umuntu yononekaye, imigenderanire hagati y'umuntu nawe nyene ubwiwe yononekaye, ariko kandi imigenderanire hagati y'aba bantu irononekaye. Ariko kandi ikindi kigira gatatu, ivyaha niyo nyanduruko yo kononekara kw'imigenderanire, kuko icaha catumye imigenderanire hagati y'umuntu n'ibimukikije yononekara. Usomye mu murongo wa 14 usanga ko hari amajambo akomeye cyane muri iki gihemba ca gatatu. Haravuga ngo, Uhoraho Imana abarira inzoka ati, kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungwa vyose no mu bikoko vyose vyo mw'ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu wo mw'isi imisi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira urwango hagati yawe n'uwo mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igisinziri. Ano majambo yerekana ko Adamu, Imana igitunganya ryatongo, nkuko tubibona mu gihimba ca kabiri mu murongo w'indwi n'uwa 15, Imana yajanye umuntu muri iryo tongo ngo ryarimwe ibiti vy'igikundiro rimeze neza. Ariko hano Imana irikivuga ngo iryo tongo rizomumerera imikere n'amahwa, kandi hazoba urwango hagati yawe n'ibikoko Imana yaremye. Igihe cose dukoze icaha
gituma tugiriranira imigenderanire mibi n'ibidukikije, kandi ivyo bidukikije ari byo bituma tubaho. Gukora ivyaha ni inyanduruko yo kononekara ku migenderanire. Uko duhimbaza Noweli twibuka ukuvuka kwa Yesu, twibuke ko ukuvuka kwa Yesu ari urupfunguruzo rwo gusubiza hamwe. Ica kabiri, ukuvuka kwa Yesu ni urupfunguruzo rwugurura urugi rw'imigenderanire. Twamaze kubona hano ko Adamu na Eva bamaze gucumura, imigenderanire yarononekaye. Kandi nguko nari nabivuze, Imana ibandanya gukora kugira ngo isubize ku rutonde imigenderanire yononekaye, maze isubire kuja mu nzira nziza. Hano rero ukuvuka kwa Yesu ni urupfunguruzo rwugurura urugi rw'imigenderanire. Ubwa mbere, ukuvuka kwa Yesu kuguruye imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Imana nguko nabivuze yifuza ko tugiriranira imigenderanire myiza nayo. Tudafitaniye imigenderanire myiza nayo, ntidushobora gukora ibiyihimbara kandi ngo tuyinezere. Muri Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 6, Yesu yavuze ano majambo akomeye cyane. Yavuze ngo, Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri Data ntamujanye. Ano majambo yerekana neza ko ukuvuka kwa Yesu kwaje ari urupfunguruzo rwugurura urugi n'imigenderanire. Imigenderanire yononywe n'icaha hagati yacu n'Imana ndishobora kongera kumera neza kugeza igihe tumaze kuba muri Yesu, kuko niwe ari urupfunguruzo rwugurura imigenderanire iri hagati yacu n'Imana. Yesu yaje kugira ngo imigenderanire iri hagati yacu n'Imana yongere gukomera, yongere kumera neza, maze tube abahimbara Imana. Nico Yesu rero yari kabwira bigishwa biwe hano, ababwira ati nta muntu n'umwe ariho ashobora gushika kuri Data ntamujanye. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo imigenderanire yononekaye, aravuga ati ko imigenderanire yononekaye ndishobora kongera gukira kugeza igihe nongeye kuba hagati kugira ngo ndabahuze n'Imana. Ubugira kabiri, ukuvuka kwa Yesu n'urupfunguruzo rwugurura urugi rw'imigenderanire. Nkuko nari bamaze kubivuga, ikintu ca mbere cabaye Adamu na Eva bamaze gukora icaha, icyaha bakoze catumye imigenderanire yononekara. Ariko nkuko nabivuze, Imana ibandanya gukora kugira ngo yongere kugarukana imigenderanire n'ivyo yaremye, kuko ivyo yaremye ntibishobora gushika ku ntumbero nziza igihe idafitanye imigenderanire myiza navyo. Ukuvuka kwa Yesu kuguruye urugi rw'imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana. Nkuko tubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 14 umurongo wa 16, hari ano majambo avuga ngo, ku murongo wa 6, Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri Data ntamujanye. Yesu ariko avuga ko kugira ngo twongere kugiranira imigenderanire na Data ari uko wewe nyene ubwiwe akwiye kutujana. Nukuvuga ko kuvuka kwiwe rero kuguruye ugo rugi rutuma dushobora kugiriranira imigenderanire na Data, kandi niyo migenderanire myiza tuyifitaniye nawe dushobora gukora neza ivyo Imana yaduteguriye. Ukuvuga kwa Yesu kandi kuguruye imigenderanire hagati y'umuntu nawe ubwiwe. Nabivuze ko umuntu amaze gukora icaha catumye imigenderanire iri hagati yiwe nawe ubwiwe yononekara. Yiravye abona ko ari gusa, nta kindi gishobora kongera kumukura kubwo bwambure, nta kindi gishobora gutuma yongera kugirirana imigenderanire myiza nawe ubwiwe atari uko Yesu yaje kugira ngo yugurure urwo rugi rutuma tugiranira imigenderanire myiza nawe. Muri Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 12 hari aya majambo avuga gutya mu murongo wa 12, ariko abamwakiriye bose
yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Abakiriye Yesu we yaje ari urufunguruzo rwo kugura urugi rw'imigenderanire, baronse ububasha bwo gucika abana b'Imana. Muri icyo gihe umuntu yumva ko ari umwana w'Imana, ndasubira kubona ko ari gusa, ndasubira kubona ko atacamaze, ndasubira kubona ko ibyo akora bitagira agaciro, ariko abona ko ari umwana w'Imana, abona ko ari umuntu ahambaye, kuko Yesu yamwuguruye urugi rw'imigenderanire hagati yawe nawe ubwiwe. Ariko kandi ukuvuga kwa Yesu kuguye urugi rw'imigenderanire hagati y'umuntu na mugenzi we. Muri Yohana igihimba ca 13 ku murongo wa 35 hari aya majambo avuga gutya ngo nimwagiranira urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Twabonye ko Adamu na Eva bamaze gucumura, icaha bakoze catumye haza urwango hagati yabo, ndibongera kumvikana, ndibongera gushira hamwe. Hano ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwagiriranira urukundo, urwo rukundo nta wundi n'umwe ari hafise ububasha bwo kurugarukana atari Yesu. Nico gituma Yesu yavutse ku isi kugira ngo atwugururire urwo rugi rwo kongera kugiranira imigenderanire yacu na bagenzi bacu. Ahari Yesu, abamaze kwakira Yesu bagiriranira imigenderanire myiza hagati yabo kuko bafise umwami Yesu. Ukuvuga kwa Yesu kandi kugura urugi rw'imigenderanire hagati y'umuntu n'ibimukikije. Navuze ko ibidukikije bifise akamaro kanini cyane, kuko nivyo birimwo impwemu duhema, nivyo bituzanira imfungurwa dufungura, nivyo bivamwo imiti twivuza iyo tugwaye, bivamwo ibintu byinshi cyane bitugiriye akamaro. Iyo tugirana imigenderanire mibi navyo duca twinjira mu ngorane. Mu Bikolosayi igihimba ca mbere umurongo wa 19 no wa 20 harano majambo avuga gutya. Paulo yavuze ngo kuko Imana yahimbawe nuko kunengesera kwayo kose kuba muri we, yahimbawe kandi no kumuha kuzuza byose nayo ari ibyo mu isi ari ibyo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo kumusaraba wiwe. Nukuvuga ko Yesu kuvuka kwiwe hano kwatumye umuntu ashobora kugiriranira imigenderanire myiza n'ibimukikije, kandi iyo dufitaniye iyo migenderanire myiza, ivyo bidukikije bitugirira ikimazi gikomeye cyane. Icya gatatu, imigenderanire myiza isoko y'umugisha no kuroranirwa. Imigenderanire myiza isoko y'umugisha no kuroranirwa. Adamu na Eva bataracumura bari bafise umugisha. Itongo bari barimwo, ivyamwa vyari birimwo vyahumeka ubuzima, kandi vyatuma babaho bameze neza. Ariko bimaze kononekara, tumaze kubona ko Yesu ukuvuka kwiwe kwaje ari urufunguruzo rwugurura urugi rw'imigenderanire. Kino gihe rero imigenderanire myiza niyo soko y'umugisha no kuroranirwa. Akenshi nk'abakristo haraho tugira ingorane zitewe nuko twiyumvira ibituma tutaroranirwa, ibituma tutari kugira umugisha, ariko iyo tugize imigenderanire myiza tugira umugisha uvuye ku Mana. Ubwa mbere umugisha no kuroranirwa bizanwa n'imigenderanire myiza hagati y'Imana. Dusomye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igihimba ca 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hano Mose yanditse amajambo akomeye cyane. 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ngo nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mukitondera ivyagezwe vyiwe vyose ndabagera uyu munsi mukabishitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo kw'isi, kandi iyi mihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Iyo twumviye Imana tukagirana imigenderanire myiza nayo, birerekana gose ko iyo migenderanire myiza ibisoko y'umugisha no kuroranirwa. Ano majambo
Imana ikivuga ngo nitwayumvira tukagirana imigenderanire myiza nayo, tugakora ibiyihimbara, imigisha yose yadutegekanirije izo tuzako. Muri kino gihimba barerekana imigisha izoba mu ndimiro zacu, imigisha izoba mu bikorwa dukora, imigisha izoba mu bindi bikorwa byose, kubera ko dufitaniye imigenderanire myiza n'Imana. Byumvikana ko Imana muri iki gihe cyo kuvuka kwa Yesu iri kuduhamagarira kugiranira imigenderanire myiza nayo, kugira ngo iyo migenderanire myiza itubere isoko y'umugisha no kuroranirwa. Ariko kandi ugira kabiri, umugisha no kuroranirwa bizanwa n'imigenderanire myiza umuntu afitaniye nawe ubwiwe. Iyo umuntu afitaniye nawe imigenderanire myiza, agira umugisha kandi araroranirwa. Mwikete Paulo yandikiye abi Filipi igihimba ca kabiri harano majambo. Abi Filipi igihimba ca kabiri umurongo wa 3 aravuga ngo ntimugire ico mukora kubwo gukebana canke kwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi, umuntu wese yiyumvire yuko uwundi amuruta, kandi umuntu wese ntiyiyumvire ivyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Igihe dufitaniye imigenderanire myiza na twebwe ubwacu, duca twiyumvira ivy'abandi, kandi iyo twiyumvira ivy'abandi bituma tugira umugisha kandi tukaroranirwa nk'uko ijambo ry'Imana rivuze. Ubwa gatatu, umugisha no kuroranirwa bizanwa n'imigenderanire myiza na bagenzi bacu. Mu ijambo ry'Imana Yesu ariko ayigisha abigishwa biwe muri Matayo igihimba ca 25, usomye mu murongo wa 34 kugeza mu murongo wa 40. 34 haravuga ngo maze umwami azobwira bari buryo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, murago ubwami mwateguriwe uhere kukuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mu mpiconywa, nari ngenzi mu mpindaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba ukomeze, nari mwibohero muza kundaba. Maze bagororotsi bazomubaza ati mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugwaburira, canke ufise inyota tukuguha icunywa? Twakubonye ryari uri ngenzi tuguha indaro, canke ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari ugwaye canke uri mwibohero tuza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Yesu hano ariko yigisha abigishwa biwe yerekana ko imigenderanire myiza ari isoko y'umugisha no kuroranirwa. Ariko yerekana ko niyagaruka guca imanza, amajambo akomeye cyane azovuga ati nari nshonje murangaburira, nagenda gusa muranyambika. Nukuvuga ngo imigenderanire myiza tugirirana n'abandi, ingene dufasha abandi bantu, ingene dukora ivyo bikorwa vyiza, bituzanira umugisha tukiri hano mu isi, ariko kandi bikanatuzanira umugisha no mu bwami bwo mwijuru, kuko nivyo bizotuma duhabwa ubugingo budashira. Ubwa kane, umugisha no kuroranirwa bizanwa n'imigenderanire n'ibidukikije. Imana nkuko namaze kubivuga, ibidukikije birimwe ibintu by'akamaro kanini cyane, kenshi hari aho tuvyirengagiza. Iyo dufitaniye imigenderanire myiza navyo turaroranirwa. Yobu yabivuze ko mu gitabo ca Yobu igihimba ca 12 umurongo w'indwi, mpereye ku murongo w'indwi, aravuga ngo ehe, baza ibikoko bizokwigisha, inyoni zo mu kirere zizokubarira, canke uvugane n'isi izokwigisha, n'amafi yo mu kiyaga azobikudondera. Ni ikihe muri ivyo vyose kitomenya ukuboko kuhoraho ariko kwabikoze? Hano tubona ko ibidukikije bifise ububasha bwo kutubwira ububasha bw'Imana n'ubushobozi bwayo, ariko ijwi n'ururimi ivyo vyaremwe bindi bikoresha ntidushobora kugumva igihe tudafitaniye imigenderanire myiza navyo. Nico gituma hari umugisha uzanwa nuko dufitaniye imigenderanire myiza n'ibidukikije, nuko dufitaniye imigenderanire myiza n'ibindi Imana yaremye.
uwo mugisha ni uwo kumenya ubushobozi bw'Imana, Imana ikavugana natwe ikatugirira neza. Imigenderanire myiza ni isoko yo kuroranirwa n'umugisha. Twifuza rero kuroranirwa kandi tukifuza kuronka umugisha. Kino gihe ca Noel birumvikana gose ko dukwiye kugiranira imigenderanire myiza n'Imana, na twebwe ubwacu, na bagenzi bacu, n'ibidukikije, kugira ngo dushobore kuroranirwa. Ubwa kane ari bwo bwa nyuma, ukuvuga kwa Yesu na karyo ko kunga imigenderanire myiza. Iki gihe turiko duhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, igihe cyose duhimbaza ukuvuga k'umwami Yesu, tuba turonsa karyo keza cyane ko kunga imigenderanire myiza. Kenshi hari aho tuje mu byo kurondera impuzu nshasha twambara, tukaja mu kurondera ibyo dufungura, ariko tukibagira ko karyo keza Imana iduhaye mu gihe duhimbaza ukuvuga k'umwami Yesu ko kunga imigenderanire myiza. Mu ntango, nguko nabanje kubivuga, biragaragara gose ko Imana yaremye umuntu kugira ngo agiriranire imigenderanire myiza nayo n'ibindi byose, kugira ngo ashobore gushitsa neza ivyo Imana imugombako. Iki gihe rero dufise akaryo ko kunga imigenderanire myiza kugira ngo dushobore gushitsa ivyo Imana igomba. Ubwa mbere, mu guhimbaza ukuvuga k'umwami Yesu, twunge imigenderanire myiza n'Imana yacu. Umwe wese muri twebwe agomba kwisuzuma, araba ubugingo bwiwe, yibaze kino kibazo: mbega jewe muri kino gihe mfitaniye imigenderanire myiza n'Imana? Twamaze kubona mu ijambo ry'Imana ikintu catumye imigenderanire yose yononekara vyabaye ivyaha. Mu bugingo bwawe, nimba hari icyaha ukora, nimba hari ivyaha ukora, bituma imigenderanire yawe n'Imana yononekara. Mw'ikete rya kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gihimba ca 5 harimo amajambo akomeye cyane yavuze. Reka ndansoma ayo majambo. Ikete rya kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igihimba ca 5 umurongo n'18, ndasoma ngeze ku murongo wa 20. Mu murongo wa 18 haravuga ngo: ariko ivyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo, ikaduha igikorwa c'umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura ko ibicumuro vyabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Hano turonsa karyo ko guhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko cane cane ngo twibaze ku bijanye no kunga imigenderanire hagati yacu n'Imana. Kandi twabonye ibyiza byose bivamwo igihe dufitaniye imigenderanire myiza n'Imana, ko turonka isoko y'umugisha kandi tukaroranirwa. Ariko kandi mu guhimbaza ukuvuga kwa Yesu, twunge imigenderanire myiza na twebwe ubwacu. Twabonye ko Adamu na Eva bamaze gutakaza imigenderanire myiza bari bafitaniye nabo ubwabo, bagiye mu kwihebura, baja mu kwinyegeza, baja mu bintu byo kudandikanya amababi ngo bahishe ubwambure bwabo bidashobora gukunda. Hano rero twebwe mu guhimbaza ukuvuga kwa Yesu, turondere kunga imigenderanire myiza na twebwe ubwacu. Iyo migenderanire myiza na twebwe ubwacu irashoboka igihe dufitaniye imigenderanire myiza n'Imana. Ico gihe twiravye, twibona nk'abana b'Imana, twibona nk'abantu b'agaciro. Mbere yavuze ko turabami n'abaherezi. Iyo twibonye nk'abami n'abaherezi, tuboneka nk'abagaciro imbere y'Imana. Iyo dusenze, ibikorwa dukora n'ibindi byose dukora, tubikora nk'abafise ubushobozi buva ku Mana, maze umugisha w'Imana ukaba muri twebwe. Mu Baroma 13 ku murongo wa 3 Pawulo yavuze ano majambo. Murongo wa 3: ndababwira umuntu wese muri mwebwe, ndababwirije ubuntu nahawe, areke kwifata uko atari, yamara yiyumvire yitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese ukwizera. Ano majambo atwereka yuko tugomba kubaka imigenderanire na twebwe ubwacu, cane cane
mu kumva yuko twebwe dukwiye kukwiyumvira neza abandi no kubashira imbere. Mu guhimbaza ukuvuka kwa Yesu twunga imigenderanire myiza na bagenzi bacu. Mu Bikolosayi 3 umurongo wa 12 kugeza 14, Abikolosayi 3 umurongo wa 12 haravuga ngo, nuko rero nkuko bibereye abatoranijwe n'Imana yabera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana, mwihanganirana muharirana iyo umuntu agize icyapfana n'uwundi, nguko umwami wacu yabahariye aba ariko namwe muharirana. Hano ano majambo atubwira kunga imigenderanire myiza. Nimba hari ibyo dufise dupfa na bagenzi bacu, twiyuzuze nabo, tuzogira umunezero mwinshi cyane kandi usesekaye muri uku guhimbaza ivuka rya Yesu. Uwo munsi nitwagenda tugatangura kunga imigenderanire myiza na bagenzi bacu. Ariko kandi mu guhimbaza ukuvuka kwa Yesu twunge imigenderanire myiza n'ibidukikije. Navuze yuko ibidukikije birimwe ibintu bidufitiye akamaro kanini kandi dutegerezwa kubibungabunga. Tubibungabunze tukagira imigenderanire myiza, navyo bitugirira ikimazi kinini. Mu murongo w'indwi w'igihimba ca kabiri c'itanguriro n'umurongo wa 15, mu murongo w'indwi haravuga ngo, Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba uwufise ubugingo. Mu murongo wa 15, Uhoraho ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme kandi arizigame. Imana yaduhaye isi n'ibidukikije kugira ngo tubizigame, twongere tubibungabunge. Iyo tugiriraniye imigenderanire myiza, navyo bitugirira ingaruka nziza kuko biduha ivyo Imana yadutegekanirije maze tukabinezererwa. Kuri uyu munsi duhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ukuvuka kwa Yesu n'urupfunguruzo rwo gusubiza hamwe. Kandi nk'uko twabibonye, ibyaha niyo nyanduruko yo kononekara kw'imigenderanire. Iyo ukora icaha, imigenderanire yawe irononekara hagati yawe n'Imana, imigenderanire yawe irononekara hagati yawe nawe ubwawe, imigenderanire yawe irononekara hagati yawe na mugenzi wawe, imigenderanire yawe irononekara hagati yawe n'ibigukikije. Nagomba wisuzume mu bugingo bwawe, urabe mbega nta kintu kidahimbara Imana ukora, nta caha ukora Imana iraba ikabona iti iki kintu nawe uriko uragikora sico. Wumve ko ico gituma iyindi migenderanire yose yononekara. Kandi iyo yononekaye, uko kononekara gutuma imigenderanire yacu n'umugisha twari kuronka ku Mana utaboneka. Ukuzuka kwa Yesu n'urufunguruzo rwugurura iyo migenderanire. Kugira ngo twongere kuja muri iyo migenderanire, birakenewe ko twakira umwami Yesu mu bugingo bwacu. Hariho abataramwakira muri mwebwe, ubu wese yo bataramwakira, iki gihe cyo guhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu, nta munezero n'umwe uri ushobora kuronka ungana nuko umunsi uhitamwo ukavuga uti nanje ndakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, maze ahinduke urufunguruzo rwugurura urugi rw'imigenderanire yawe hagati n'Imana, ahinduke urufunguruzo rwugurura imigenderanire iri hagati yawe nawe ubwawe, ahinduke urufunguruzo rwugurura imigenderanire iri hagati yawe na bagenzi bawe, kandi ahinduke urufunguruzo rwugurura imigenderanire iri hagati yawe n'ibigukikije. Maze igica kiba nuko iyo migenderanire myiza ihinduka isoko y'umugisha no kuroranirwa. Birashoboka ko hari ivyo kuva ku Noel iheze gushika kuri uno munsi wagiye urakora ukabona nturoranirwa, ukibaza ivyo ari vyo. Ariko raba mu migenderanire ufitaniye n'Imana, mbega iyo migenderanire ni myiza. Raba imigenderanire ufitaniye na bagenzi bawe, iyo migenderanire ni myiza. Raba imigenderanire ufitaniye nawe ubwawe, mbega iyo migenderanire ni myiza.
imigenderanire ufitaniye n'ibigukikije ni myiza, kuko imigenderanire myiza niyo soko y'umugisha no kuroranirwa. Niba wifuza kuroranirwa, maze uhimbaze ukuvuka kwa Yesu mu gutunganya neza imigenderanire myiza. Ukuvuka kwa Yesu na karyo ko kunga imigenderanire myiza. Uwo munsi nta kindi Imana iriko iraduhamagarira, iriko iduhamagarira ngo twunge imigenderanire myiza nayo, twunge imigenderanire myiza na twebwe ubwacu, twunge imigenderanire myiza na bagenzi bacu, twunge imigenderanire myiza n'ibidukikije. Maze intumbero yatumye Imana iturema yo kuyihimbara no kuyihesha icubahiro mu byo dukora, Imana izoyishitsa, kandi tuzogira umunezero ukomeye, tubeho ubugingo buroraniwe, tubeho ubugingo busagutse, kuko twizeye umwami Yesu. Umwami Yesu bahezagire. Reka dusenge Imana. Imana Data wa twese, turagushimiye cyane akaryo keza nkaka uduhaye ko kwiga ku ijambo ryawe, ritwibukije ko ukuvuga kwa Yesu ari urufunguruzo rwo gusubiza hamwe, kandi ko twabonye ko gukora ibyaha ari nyanduruko yo kononekara kw'imigenderanire. Turakwinginze mwami, udufashe muri uku guhimbaza ivuka ryawe, umwe wese muri twebwe yitandukanye n'icyaha, kandi ko twabonye ko kuvuga kwa Yesu ari urufunguruzo rwugurura urugi rw'imigenderanire. Turakwinginze ngo Yesu aze mu mitima yacu, maze yugurura imigenderanire yacu hagati yacu na wewe, yugurura imigenderanire hagati yacu na twebwe ubwacu, imigenderanire hagati yacu na bagenzi bacu, ariko kandi imigenderanire hagati yacu n'ibidukikije, kandi ko imigenderanire myiza ari isoko y'imigisha no kuroranirwa. Ndazi ko umwe wese muri twebwe yifuza umugisha, akifuza kuroranirwa. Udufashe mwami, kugira ngo ukuvuka kwa Yesu umunsi kutubera karyo ko kungira iyo migenderanire myiza, maze tunezererwe ibyiza byose wadutegekanirije, kandi nicyo cyatumye utuma Yesu ngo aze kuvukira mu isi, kugira ngo yongere kuduhuza n'Imana, maze tubeho turoraniwe kandi tugushima. Urakoze mu munezero wacu kuri uyu munsi, udufashe kugira ngo mu kuguhimbaza tuguhimbaze ari uko tubanje kunga imigenderanire, maze duheshe icubahiro izina ryawe. Mbisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.